turazi yuko bamwe muri twebwe tutariho, ariko kandi abandi muri twebwe bariho. Abo bariho rero bakwiye kuvugisha ukuri ibyo babonye, kugira ngo uko kuri gutume abarundi baba bidegemvya, kandi habe no gukira, kuko abantu benshi baragize gute, barababaye, barakomeretse mu mitima yabo, abandi nabo baratuntuye. Nico gituma rero uyu murwi dukwiye kuwushigikira mu bikorwa vyayo, hanyuma kugira ngo igihugu cacu kironke amahoro kandi kironke ukuri kuzuye. Ibisigaye nyakubahwa cegera c'umukuru w'uyu murwi severe, nagomba ndabahereza ijambo kugira ngo mubandanye ibikorwa, hanyuma Imana ishishikare kuduhezagira twebwe twese. Murakoze cyane. Harimo abatutsi babiri nemera bari barongoye imigambwe, n'uyo ndababonye ndabasororera, babonye ibyuya buyoya bimurenze, bamujanye mu cyumba kaza biri ibyuya, bakibemera gusinya. Hanyuma nawe buyoya aremera kwicara ku ntebe, yariko bararunyeretse, abari wasinya mu mwanya wa bararunyeretse. Ndababwiza ukuri, nimba turi ngaha twifuza kazoza k'abana bacu nk'uko umurongozi w'ishengero ngabivuze, mama enda twihane ubwicanyi, inzangano ziri mu mitwe y'abarongozi b'amashengero ngaha nyene twicaye ngaha nyene. Severe naho mwowe byagokora ibikora mama we, bantu heri wawe. Severe ikirakora akazi yahawe na leta, yahawe na ONI, kuko turi Arusha niho bemereje ko bikwiye kuba ibi bariko barakora. None rero kuko abandi bavuze, turabakengurukiye umugwi Severe ibikorwa bakoze, bariko barakora kandi bazokora. Imana ibaje imbere, abarundi natwe twige kuvuga igihugu cacu neza. Igituma mu makungu batotwemera canke batozi no kuko bamwe babivuze, si ibi biriko birakorwa na Severe, ni ibintu abatutsi n'abahutu bakoranye. Jewe ngiye muri Amerika ubwa mbere, nasabwe hariho umuhutu yitwa Kavakure, yantanze ku kibuga c'indege, ngura kugira ibi n'ibi, akanyigisha ibyo nza kuvugaho ciye hose. Hariho abatutsi bakorana n'abahutu baja inama konona iki gihugu, n'uwo munsi barahari. Ko bahari rero twihane, tuje inama twebwe nyene yo kumvikana, kubana mu mahoro, duhebe inzangano, ubwicanyi buzoca buhe. Niwabona umututsi ukabona ko ari mwene wanyu, niwabona umuhutu ukabona ko ari mwene wanyu, ukamwiyumvamwo, ntati zobuza ko ubwicanyi buhera. Severe si izobiheza. Severe izogira ankete gusa, yongera itange n'intumbero twokurikira kugira ngo amahoro aboneke, kuko twaramaze kwemeza Arusha ko atamanza zihari, ariko ko umuntu akwiye kwemera icyaha yakoze, hampaka bo gusabana imbabazi. Ibi bitaraba byo kunywana twebwe ubwacu, nibwira yuko na Severe tutazoba turiko turayorohereza. Mu kuyoroheza ndenda dutangure kuvuga ukuri, kuko n'abava ngaha abaje Arusha nta kuri bavuga. Abahutu bavino narababona, abatutsi babahakaye baragendana. Muga
mugabo abahutu bari hanze wasanga umwe yikubira undi yikubira. Mugabo bari ngaha baje hariya kuko bari muri Prona, bamwe babaye muri Prona bakaba barya muri Prona n'ubakiryamo Prona, byari bigoye kumvikana Arusha. Mugo twaragerageje ibyo twashoboye, witwa Ntambuka Isa na Musenyeri w'Igitega nta mwana narabazanye ngo mumvace ibintu birakomeye. Kandi Imana yarakoze kugira ngo barinde bemera gusinya ry'amasezerano kubana nk'ibiturimo byaciye kure, ntimubipfinishe ahubwo mubishigikire, murabe ingene twotangura natwe gukora ibyacu byo kubana mu mahoro, byo kuvugana neza na bene wacu kugira ngo ntitubyure ingunza isanzwe inyegeje. Nukuri bakoze kutwereka histoire y'u Burundi na histoire y'ibintu byagiye biba hano mu gihugu. Jewe sinkonda n'abazungu naho umwami yabyanditse, none ko yapfuye abarundi bari ngaha, abatutsi batwaye iki gihugu, ni kubera iki batyumvire ko hariho abahutu bavuza induru? Ndayahoze umugore twarakoranye bitari bike muri Canada, yandababwiza ukuri, igihe ubutegetsi butazotahura ko aribwo bukwiye gutunganya igihugu, bizokwama bitugora. Rero musengera igihugu n'abagitwara kugira ngo batume amahoro yogwira mu gihugu. Tizanje ibi severi kwirerekana sivyo bizotuma abarundi batanywana batabana mu mahoro, ahubwo bizotuma umuntu atara ko ari icyaha cyabaye maze habeho kwihana, tubane mu mahoro. Ijambo mpereje ko ngiri, abakozi benshi bari ngaha bose bari mu migambwe, hari abashigikiye iyi Prona, hari abayishigikiye bayishigikiye bazobandanya kuyishigikira, hari abashigikiye CNDD-FDD bazobandanya kuyishigikira, bayishigikiye n'ubu bazobandanya kuyishigikira, hari abashigikiye CNL bayishyigikira n'ubu bazobandanya kuyishigikira. Icyo twokora twebwe nk'abakozi b'Imana ntitugira aho duhagaze. Ndazi ko bigoye, mugabo naho woba uri umuhutu n'utari ko umututsi nawe umukeneye kandi nawe agukeneye. Jewe kera sinabona umututsi kweri sinamwumva kuko banyiciye dawe banyicira bene wacu iwacu hariya mu gihe tahino ntibarashikayo Sebeneke nanacikayo ibinogo biri hagati ya Gihinga na Kibimba na hepfo ku Kaniga, ntimuraza kubizura. Sinabyumva, ariko mu nyuma nsanga jewe ntahariye ni jewe nguma mbabaye, nsanga kandi uyu yitwa ngo n'umututsi duhuye siwe yanyiciye, no ntitubana, ari Bururi ari Ibujumbura, none yaraduza handi iwacu mu Gitari niba yishe dawe. Oya, nsanga rero icyo nkwiye gukora ni uguhari. Nuko rero twarakomeretse, mvuge nti hari abamaze kurota ajya amagufa abasanga aho baryamye bakavuga biza bitukura bigomba bigufata, ucumenye uti arafashwe. Hariyo abakenyezi byashitse bonsa, hanyuma umunsi kanaka amabere ahagabanuka cyangwa agahagarara. Abivuze rero tumenya uko afashwe, ni ukuvuga mu mugiseve hariho yabajije ati mbega iyi raporo tubonye imeze ukuntu itanga igicapo ikiye mu makungu, reka tuvuge tuti igicapo itanga si icyo turinda turarondera, igicapo itanga ni nk'iki itanze kuri mwebwe mwibonye. Hari n'umwe yavuze ati
hano tukamufasha kumwereka y'iriko iradujana. Ukuri rero mwese murabizi na Bibiliya irakuvuga n'uwaduhaye ijambo ry'intango yatwakiriye yatubariye kuvuga ngo za Yohana 8:32 ingene ukuri n'umuti, ukuri kurafunga, ukuri kurakiza, ukuri niko ibintu byose no kunywana byubakira n'amahoro yubakira kuri ibyo. Ubu rero turiko turarondera ukuri ku bintu ku bantu bajanywe mazima yongo n'abahuye n'ibyago twavuze, hanyuma hagakurikira no kurondera ukuri ku byo basize ku bintu byabo. Urumva umugwe urondera ukuri kandi ukuri niho ibintu byubakiye bijanye no gusubiza hamwe. Hanyuma ikindi kibazo yoba yabajije yavuze ngo izogira impact iyi, ni ukuvuga iraporo izogira impact iyi. Ega si izogira uwo baza ati mbega imaze kugira iyi. Twebwe tubikoramo nibaza ko turakarorero, none ntiturabahutu ntiturabatutsi ntiturabatwa, mwibaza ko kugira twicarane turondere ukuri tukwandike tugushikirize tuguhagararire umwe wese akuvuge nk'uko uwundi akuvuga kugira ngo yavuze turaza kumukoza ku byo wavuze urabona ko barabyiganije. Impate rero iriko iragira iraporo cyangwa igikorwa kiriko kiranywanisha gahera kumwanisha abagikora mu minsi yose, hanyuma kiriko kiranywanisha n'abarundi kubera ko bariko baramenya ukuri, hanyuma iriko irafasha abantu gukira ibikomere byo ku mutima kubera hariho abantu ubu bahabwa ijambo akavuga ati uyu ni jewe. Hari n'abantu duha mikoro ngo bavuge agaca asubira hari ibintu na kabiri akivuga ko atajambo yari afise akabanza kuyiraba ukabona araravye mikoro akayitegereza ugatwara ararize, hanyuma tukamurindira agaca avuga ati sinigeze mu buzima bwanje nibaza ko uyu mwanya ngezemo ndiko ndabona ubu nzopfa ndawubonye. Urumva rero impate raporo iriko irashikako. Reka nishobora ikibazo cya kabiri aho Uyora yavuze ko ari muri rezo y'amahoro na reconciliation n'ibindi bya byinshi. Yavuze ati by'ukuri master kumubere turamushimiye kuko yamushimiye ko tumaze gushaka kumubere. Atanaza ikibazo ati mwebwe mwaremeje nk'umugwi yuko habaye ubwoba, hanyuma n'ayandi mabi bijanye, hanyuma akavuga ati mugabo leta ntakirakora. Nimba mwarakurikiranye Sebarundi igihe yariko aravuga habaye ikiganiro ku bijanye n'ubumwe bw'abarundi, iki kibazo amaze kucishura inshuro nyinshi. Yavuze ati mbega uyu muntu avuga ngo leta ntiyakiriye iyo raporo, ntiyakiriye iyo qualification, abikurahiye. Ati inama nshingamateka na nkenguzamateka bakoranye barayakiriye. Ati mwibaza ko bayakiriye none muvuga ngo leta ntirayakiriye. Hanyuma avuga ati turiko turaraba akantu kose twosaba uyu mugwi ko bagasigaye canke yoduha, hanyuma ikaguhaye byose kuko n'ibikintu yakizikiye cengera. Ati tuzoja tubikora. Ico gituma rero ubuze aravuga ngo leta iravyemeye yoba tumvirije uko Sebarundi yabivuze. Reka mbenaniza hano kuko ubudafasha.